harafashwe ingingo bivuye ku ijambo rivumerewe n'umukuru w'igihugu yuko abakukuruke bose bo kuva ku myaka 60 gushika ku myaka 65 ko batunganiriza kugira ngo baze bakukuruke batwaye agashahara ariko bita pension gasa canke kegeranye nako bahora baronka bakiri mu kazi. Ibintu bitoroshe kuko bidusaba akazi kadasanzwe. Mu bisanzwe abakozi ba leta bose hamwe n'ibihumbi 105 mu Burundi, hanyuma abo bakozi ba leta bose umwe wese afise dosiye yiwe, ku buryo idosiye y'umwe usanga ari ikintu kinini ya cane kirimwe impapuro nyinshi. Hanyuma rero ico twakoze twaragiye turazegeranya, tangura kuziraba kuzitorandura kugira ngo turabe abakwije imyaka 60 no gushika ku myaka 65. Turabaraba neza dusanga barashika hafi ibihumbi 3,845. Niko guca rero dutangura idosiye ku idosiye turaba umwe ahagejeje ku buryo boca tunamuharurira akazomenya ayatahukanye. Ushika ubu turamaze guharurira ibihumbi 3,259. No kuvuga turarengeje ibice 95 kwijana. Abo rero n'abamadosiye yabo tutarayatora, bamwe bibaza ngo n'amadosiye tutarayatora, ariko twe twibaza ko ari ibindi bintu. Hari abantu bahitumaze iminsi dufata kwiruka ko tugasanga barahembwa atari abakozi ba leta, ugasanga umuntu arahembwa imishahara 2 ku kwezi akandikwa kabiri, ugasanga abantu 3 4 5 bagiye guhemberwa kuri konti imwe. Ivyo rero vyaratweretse yuko hari abantu bahembwa batabaho, ariko twibaza yuko aba bantu tumaze gutora bakukuruka. Twebwe muco tujejwe muri ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi no kubaharurira ushika ku munota wa nyuma kugira ngo hageze yuko boronka ako gashahara batahukana bica vyoroha kuharura.